Turabaha ikaze kandi kuri iki gice gikurikira c'uburongozi bukorera abandi, aho twabonye ko data ari akarorero keza k'uburongozi. Turabona ubupapa canke kuba umuvyeyi mu burongozi, turabona ingene Yesu yabaye umwana mwiza ashobora gukurikira uburongozi ariko ararongora abandi akigira kuri se. Rero ubu tugomba kuraba noneho ingero zitandukanye zo mu buryo bwo gukura, itandukaniro hagati y'umwana muto cane n'umwana akuze. Turagerageza no gukurikirana intumbero yacu muri iki cigwa. Hari uwitwa Paul Hayden yanditse igitabo avuga ati ntuzutakaze akanya kawe ko guca mu mibabaro. Yagomba kuvuga ati Imana irakoresha ibihe bigoye mu buzima bwacu, na cane cane abantu batugora, kugira ngo itwigishe idushoboze kuganza neza hamwe nayo. Rero mu yandi majambo, ubwami bw'Imana, ukuganza kw'Imana ni ukuganza k'urukundo, kuko Imana ari urukundo. Kenshi na kenshi abiga ivy'akameremere k'Imana bakunda kwiga ingene Imana ihambaye ari umunyenkomezi, ariko bakibagira urukundo rwayo, bakibagira ingene ari Imana y'urukundo. Urukundo rwayo ruhagaze mu bushobozi. Ubushobozi bw'urukundo rw'Imana burakomeye cane. Rero kuko Imana ari urukundo, ishobora gutegeka isi yose. Shetani we afise urwanko gusa. Kubera ko afise urwanko araneshwa. Urukundo rurahambaye, urukundo n'urunyenkomezi. Rero ko Imana ari urukundo, tugomba kwiga kugira urukundo kugira ngo tuganzanye nayo. Bill Harvard nkuko nabivuze yabandanije mu gitabo yanditse avuga ati niwaheza ubuzima bwawe kuri iyi si umenye gukunda, uzoba wize icigwa Imana yakurungitse kwiga kuri iyi si. Rero nitwiga gukunda tuzoshobora kuganza nk'uko Imana igomba. Reka rero twige mu majambo make itandukaniro riri hagati y'abana bakiri bato, imicuko canke inzoya, hamwe n'abana bakuze. Rero umwana akiri muto kenshi na kenshi ashobora kugira ubugaba butandukanye. Ushobora kugira ngo ubwo bugaba ngo nuko atazi kuvuga, ataramenya ururimi, ariko niyo amaze kuvuga usanga kenshi ubugaba bumubonekamwo. Kugira ngo yubahe rero bisaba umwanya munini cane. Rero umuvyeyi kenshi yama yifuza ko umwana yubaha, mbere akagerageza kumukundisha kubaha, ariko kenshi na kenshi usanga abana bashobora gukura bubaha ariko ntibagire urukundo muri bo. Ugasanga umwana ashobora gukora ivyo umuvyeyi amubwiye mu kubaha, ariko atakunze, atarukundo agira. Nka kwa kundi nababwiye wa mwigisha yanyigisha, se we yamutegetse kuba uwo atifuza kuba. Ivyo rero vyatumye agira ubuzima bubi, kuko atabaye nk'uko Imana yifuza ko aba. Rero abana barashobora kwiga kumvira, ariko bikabagora kwiga gukunda. Kandi rero badashoboye kugira urukundo, ntibashobora gushika ku c'Imana yabageneye, kuko c'Imana yatugeneye burya tugishikako biciye mu rukundo. Iyo twakiriye urukundo, natwe dushobora kuruha abandi. Twakiriye urukundo rw'Imana, urwo rukundo rurashobora gushika ku bandi, kandi ico nico twaremewe, ico nico twarungitswe kuri iyi si, kwiga ingene tugomba gukunda abandi. Ariko rero abana ntibashobora kuba biteguriye gukunda mu gihe nabo batakunzwe. Igihe utaronse urukundo ngo bagukunde, nawe ntushobora gutanga urukundo. Nimba utaronse amahera nk'akarorero, ntushobora kuronka amahera utanga. Udafise iki waronse muri ubu buryo canke ubundi, ntushobora kugitanga, ntushobora gutanga ico utaronse. Natwe nk'abantu
turi abantu Imana yaremye mu buryo bwo kwakira. Burya dutegezwa kubanza kwakira imbere yuko tugira ico dutanga. Ntushobora rero gutanga ico utakiriye. Iyo ugerageje gutanga ico utakiriye ntibikunda. Iyo rero ubonye udafite ico utanga, ugomba gusubira ku isoko kugira ngo ubanze wakire. Nyoheza kwakira nawe uzoca ushobora gutanga. Ntushobora guhatira abantu gutanga ico batakiriye. Rero tugomba gutandukanya rero abana bakuze n'abana bato. Turabirabira mu Bagalatiya mu gice ca 4 aho Pawulo ariko aravuga Isirayeli hamwe n'ishengero. Isirayeli ryagereranywa n'umwana muto, ishengero rikagereranywa n'umwana akuze. Turaza kubiraba no mu gitabo c'Abaroma igice 8 aho yivuga we ku giti ciwe. Umwanya umwe ari umwana, uwundi mwanya amaze gukura, ashitse mu bigero. Reka rero dutangure mu gitabo c'Abagalatiya igice ca 4 aho havuga ati burya umwana samuragwa akiri umwana muto ntaca atandukanirako n'umugurano. Kuko naho aba ari wenyene vyose, ariko aba ari munsi y'ububasha bw'umurera. Rero umwana w'umwami burya ibintu vyose n'ubwami bwose buba ari ubwiwe, vyose bari ivyiwe kuko ari umwana w'umwami. Ariko ntaba yiteguriye kuganza ngo yicare ku ntebe ya se, kuko akiri umwana, kuko atararonka ububasha no kwiga uko ashobora kuganza no gutwara. Umwami rero uko akora, afata umugurano w'umwizigirwa. Hariho abami babikora uko bafata abagurano babo. Ivyo vyakorwa mu Bagiriki, bagafata umugurano yize neza maze bakamuha umwana kugira ngo amwigishe neza. Ndibuka umuntu nabonye nkiri umusore, yari umuntu w'umurimyi, yari umuntu akomeye cane w'umutunzi. Yari umuntu ahambaye cane, afise ubutunzi, yari afise umurima munini cane, amahegitari n'amahegitari, yararima ibintu vyo gukuramo amavuta n'ibindi. Yari umutunzi akomeye cane. Uyu mutunzi akomeye cane rero yagiye muri University ya Texas, atoramwo umukozi yari asanzwe akora muri departement muri iyo university, amuzana mu rugo iwiwe kugira ngo yigishe umwana w'ibijanye n'urudandazwa. Rero uyu muntu bakuye muri university baramuhemba nk'amahera aho arahembwa muri university. Ariko umuntu yari yazanwe kugira ngo yigishe gusa uwo mwana w'uwo mubosi kugira ngo amenye vyinshi mu rudandazwa. Rero uyu mukozi yariko arigisha uwo mwana w'umuhungu, akaba ari we azoganza vyose. Ikiro nico Pawulo yagomba kuvuga. Rero iyo umuvyeyi yitegereza umwana akavuga ati vy'ukuri uyu mwana wanje yarize ivyo akwiye kwiga vyose, ubu rero ashobora gukora ibikorwa vyose vy'umuryango. Uwo mwana rero aca ahabwa uburenganzira bwose bwo gukora ibikorwa vyose, nubwo ntiguhabwa intebe yo kuganza. Habandanya havuga ati muri ubwo buryo nyene niko natwe tukiri abana twarigishijwe ivy'intango. Igihe gikwiye kigeze rero, Imana yarungitse umwana wayo avuka nk'umuntu kugira ngo acungure abari munsi vyagezwe, kugira ngo duhabwe uburenganzira bwo gucika abana. Nagomba mvuge imigenzo abantu bagira yo kwakira abana bakabinjiza mu muryango yabo. Ivyo vyaraba, umwana akava mu mundi muryango akazanwa mu muryango wundi, akitirwaho umwana nyamwana wo muri uwo muryango. Rero muri iyo migenzo ni igikorwa aho umuvyeyi afata umwana, uwo mwana wamaze gukura, bakamuhamagara bakavuga ati uyu mwana arabaye wo muri uwo muryango. Mu Bagiriki rero iyo migenzo yarabaho. Muri ico gihe rero igihe kigeze, uwo muvyeyi akita umwana ko ari umwana we burundu.
rero umwana aba ahawe uburenganzira bwo gukora ibikorwa byose muri iyo nzu. Rero muri iyo migenzo umuvyeyi aca afata ijambo agafata akavuga ati uyu mwana ni umwana wanje nkunda kandi wo kwizigirwa. Iri ni ijambo Imana yavuze kuri Yesu Kristo neza neza igihe yari amaze ikiringo co kwigishwa ari munsi y'ububasha bwa Yosefu na Mariya n'abandi. yarigishijwe cyane amaze no gukwiza igihe gikwiye n'Imana yamwizigiye. wibuke ko amaze imyaka 13 12 yarari mu rusengero ariko araharira n'abigishwa b'ibyagezwe, maze nyina we wamusanze aramubwira ati yamubwiye ati mbega ntuzi ko ntegerezwa kuja mu bikorwa vya data. ibuka yuko icyo gihe yariko arigishwa. Rero amaze kwigishwa niho yariko arigishwa ivyo gukora mu rugo kwa se ari rwo rw'Imana. rero mu myaka 30 amaze gutegurwa neza niho Imana yavuze rya jambo n'umwana wanje nkunda wo kwizigirwa, kuko yari amaze gukwiza ibisabwa byo gukora mu bwami bwa se wewe. rero mu mashengero menshi hariho abantu babana cane, babana gose. hariho mu mashengero ugasanga rero abo bana mu mashengero hariho ivyo badashoboye gukora. rero iyo abana bato bariko baraza mu mubiri wa Kristo Yesu bategeza gukura bakagera ku rundi rugero rwo gukura. iyo rero abo batarakura baba batarigishwa nko mu muryango uko bagomba gukora mu muryango. rero babwizwa kwigishwa inyigisho z'urufatiro. Yesu rero yavuze ati inyigisho bagomba kwigishwa ni urukundo. Yesu yavuze ati nimwakundana, nimwagira urukundo rero ni nyamukuru. rero ngo niho isi izomenya ko ari abana b'Imana. igihe rero umuntu atarakura ngo abe umuntu akuze, hari ivyo aba adashoboye. rero igihe utora umwana ukamwinjiza mu rugo atari uwavyaye, mu bisanzwe umwana ntaba yaravuye muri wewe, ntaba arakara kawe. rero aba ava mu wundi muryango, aba avuye ahandi. ariko twebwe twavutse mu muryango w'Imana, twebwe twavutse nk'abana, turabana b'Imana. mu gitabo c'Abaheburayo rero havuga ngo havuga ngo mwebwe mwari mukwiye kwigishwa ubugira kandi, kuko bigaragara yuko mutarakura, muracara abana cane, ntimushobora gukora neza nkuko data abishaka. rero abana ntibaba barumva ijwi rya se neza. hari igihe umuvyeyi ashobora kuvuga abo bana ntibumve. biba bigikenewe yuko rero bigishwa, ntabwo ari ukubategeka, kubafata ku nguvu, kubakoresha ibikorwa badashoboye, ahubwo ni ukubatoza indero, yo kumva ijwi rya se wabo. rero ntabwo ari ukufata gusa ngo bakore ibyo se abategeka, ahubwo no kubigisha kumvira ijwi rya se wiwe. hariho rero abana baba ari bigaba. umwana akiri muto burya aba yikunda mu mutima wiwe. umwana ashonje ntabwo yiyumvira uko nyina amerewe, naho yoba agwaye nawe basinziriye, ivyo umwana ntabiraba, abashaka gusa ko amugaburira. ivyo rero nuko umwana aba ari umwana nyene bafise kwikunda muri we. hariho rero abantu baza mu bwami bw'Imana bagifise kwa kwikunda muri bo, bagifise kwa kwikunda bitwararika ivyabo gusa. twebwe rero nk'abarongozi, nk'abavyeyi, turabakira mu muryango w'Imana, tukabigisha, tukabakuza, atari kugira ngo gusa bitwararike ibyacu gusa, ahubwo ari kugira ngo bitwararike kumva ijwi ry'Imana, bitwararike kumva ijwi rya data, ibikorwa vya data. rero abana bamaze gukura mu bihe bitandukanye niho bakura mu bihe bitandukanye. turabibona rero ngaha mu Bagalatiya igice ca 4.
reka tubandanye turaca tuja no mu Baroma naho, kuko muri abana bakuze Imana yarungitse mpwemu w'umwana wayo mu mitima yanyu, ariwe avuga ati aba data. Mpwemu w'umwana w'Imana, ico umwana w'Imana avuga. Burya imvugo ivuga ngo aba ni imvugo abana bakiri bato bakoresha. Imvugo ivuga ngo data ni imvugo y'abana bakuze. Igihe nariko ndiga mu rurimi rw'Igiheburayo, nariko ndiga Igiheburayo, ingene bavuga Igiheburayo, umwigisha yadutumiye muhira kugira ngo tunezerwe, tunywe icayi, dusangire icayi. Rero twaragiye tujana n'abagore bacu, maze rero umwana w'umuhungu yari kariga kuvuga. Ntiyari kariga Igiheburayo kuko Igiheburayo ururimi rwabo bakavukire, ariko yari asanzwe ari kariga kumwe umwana yiga kuvuga. Rero ku meza hariko ibifungurwa, ibinyobwa n'ibindi. Maze rero umwana azanye igikoresho ca se, ashavuga muri imvugo ngo aba uga. Aba bisobanura ngo dawe, uga risigura ngo igikoresho, aba uga. Rero iyi ni imvugo umwana yakoresha mu kuvuga se, umwana muto cane, umucuko. Ariko iri jambo rivuga ngo data ni imvugo y'umwana akuze. Rero ndizera ko ivyo turiko turabona ngaha, mpwemu wa Yesu Kristo, mpwemu w'umwana w'Imana, aradushoboza gushikaho twumva ijwi rya data, gushika ku rugero rwaho twumva data nk'abana, ariko tugakura gushikaho twumva noneho data nk'abana bamaze gukura mu gutera intambuko nk'abana bakuze. Reka rero tuje mu Baroma mu gice 8. Mu Baroma mu gice 8 turahasanga amajambo aja kumera nk'ayo nyene, ahavuga ngo ku murongo wa 14 ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Igihe nariko ndasoma ibi nkiri umusore, ndiko ndagerageza kwiga ijambo ry'Imana, naragerageje gusoma, ndavuga nti hariho abantu benshi b'abakristo batarongorwa na mpwemu. Nanje mu buzima bwanje haraho nabona ko ntarongorwa na mpwemu. Ndibaza ibibazo rero nti nimba ntarongorwa na mpwemu, rero bisigura ko ntakiri umwana w'Imana. Ivyo vyaranteje ikibazo cane mu mutima, kuko amengo nosubira noneho mu nda ya mama nkavuka ubugira kandi. Ndabizi ko utovuka ubwa kabiri kandi. Rero nari nzi ko navyawe ubwa kabiri, ariko ico gisomwa carangoye gushikaho ntahuriye ibi bintu bivuga ko abana b'Imana bavutse mu muryango w'Imana batariga kwishura mu buryo bw'Imana. Abo bana baba batararongorwa na mpwemu, baba barongowe n'ivyo bipfuza, barongorwa n'ivyo biyumvira kugira ngo bashike kuri ibi canke birya, barongorwa n'ivyifuzo vyabo gusumba kurongorwa na mpwemu yera. Ivyo rero ku bana bakiri bato ni sawa, ariko twebwe nk'abarongozi bakuze tugomba gufasha abo bana kugira ngo tubakuze bagere ku rugero noneho rwo kuba abana bakuze barongorwa na mpwemu yera. Kuko Paulo yavuze ati ntimwahawe mpwemu w'ubuja ngo abagumize mu buja canke mu bwoba, ariko mwahawe mpwemu wo kubagira abana. Uwo mpwemu yaje kugira ngo abigishe muhinduke abana bakuze, nk'uko mu Bagalatiya havuze yuko umugurano ariwe yitwararika umwana kugira ngo amukuze, amugeze mu rugero rukuze ashaka kwitwararika ivyase. Ngaha rero mu Baroma naho mpwemu niwe afise izo nshingano zo kuturera ngo adukuze. Twebwe rero nk'abarongozi dukeneye kumenya ico Imana igomba, tukemerera tukakunda ngo mpwemu yera tuyobore, adushoboze gukuza abo bana bari munsi yacu, tubashikaraho Imana igomba. Ngo twahawe mpwemu w'ubuja ngo atugumize mu bwoba, ariko twahawe mpwemu atugira abana b'Imana, muri aho dushobora kuvuga tuti aba data. Rero
aha naho nyene turabona ko ari umwana ariko aratera intambuko aje kuba umwana akuze ngo ashobore kurongorwa na Mpwemu Yera. Nimba rero turi abana, ego turi abana ariko turafise kuragwa, turi abaragwa. Rero ko turi abaragwa, ibintu vyose ni vyacu, ibintu vy'Imana ni vyinshi cane. Uravye muri ico gisomwa havuga ngo vyose, Imana yaduhaye ibintu vyose, yabishize munsi y'ibirenge vya Kristo Yesu. Twe turi ku mubiri wa Kristo Yesu, turi ibice by'umubiri wiwe, rero vyose yabishize munsi y'ibirenge vya Kristo. No kuvuga ivyo vyose nitwe tubiganza, ariko tugomba guhaguruka rero tugakura, tukamenya uko tugomba kubiganza mu nzira y'Imana, ariyo nzira y'urukundo. Rero mu gihe umwana ari afise umurage ari we yarazwe, mu by'ukuri aba afise vyose, ariko agomba kwiga gukura. Uro ni wa mubatizo w'umuriro, no kunywera kuri ca gikombe, tukigishwa mu buzima bwacu ibyo twigishijwe bikatugeza aho tuba tutakira abana bato, ahubwo tukahinduka abana bakuze. Mu gihe turiko turabandanya turaba kicigwa, ngomba ko turaba ingene abana bakuze aribo barongorwa na Mpwemu Yera, kandi aribo ryajwi rivuga riti uyu ni umwana wanje nkunda nizigira, kuko aba amaze gukura. Reka turabe mu Bakolosayi mu ncamake isengesho Pawulo yanditse. Iryo sengesho rirafise ico risigura cane mu vyo turiko turiga. Dutangure ku murongo w'9 avuga ngo kuva tumaze kubumva turabasengera. Asenga asaba iki? Asenga asaba ngo kugira ngo mwuzure ubwenge bwo gutahura ubugombe bwayo. Igihe cose twifuza kumenya ubugombe bw'Imana. Paulo rero yagomba gusenga ngo abantu buzure ubugombe, gutahura ubugombe bw'Imana. Mpwemu Yera bashoboze abuzuze gutahura, kuko igihe cose tudatahuye ubugombe bw'Imana ntabwo dushobora, ntituba turashika ku rugero rukwiye. Naho twomenya ubugombe bw'Imana ariko tarashobora kubushira mu ngiro. Rero icanditswe kibanda kivuga kiti kugira ngo mushobore kugenda mu buryo bwo guhimbara Imana, mu buryo bwo guhimbara Yesu, mu buryo bubereye, kugira ngo ubuzima bwacu bushobore kuba bubereye imbere y'Imana, ubuzima bwacu bubereye kuzanira icubahiro Imana. Muri ico gihe rero turashobora kuyihimbara rwose. Iri niryo sengesho rero twese dushobora kwisengera, tukisengera tugasengera n'abo Imana yashize munsi y'uburongozi bwacu. Mpwemu w'ubwenge no gutahura ico Imana igomba, kugira ngo dushobore gukora ibibereye, hanyuma igihe kimwe rya jambo tuzoribwirwe tuti uyu ni mwana wanje nkunda kandi akanyizigira, tuyishimishe neza. Rya jambo rivuga ngo wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, tuzoribwirwe. Rero ni mu gihe tuzoba turiko turakora mu burongozi neza. Igihe rero dukora neza twitwa abakunzi b'Imana, dukorana n'Imana, tukayinezera, tukama ivyamwa mu bikorwa vyiza vyose. Vyoshoboka umuntu wese muri mwe twebwe akaba arakoze ibikorwa vyiza, egome, ariko agaciro k'iri sengesho yagomba kuvuga ngo noneho tutahure cane, dukore cane, dushike ku rugero rwo gutahura rwose, ku buryo dushobora kugenda tubereye, duhimbaye Imana, dukorera mu rukundo nk'uko nayo yadukunze. Twakire umunezero wayo kandi tuyinezere cane, twame ivyamwa, ntidukore ibikorwa vyiza gusa, ahubwo twame ivyamwa ku munsi ku munsi, twuzure ubwenge bw'Imana. Igihe cose twumva ijwi ry'Imana, tukakira ubwenge bwa Mpwemu Yera, tugatera imbere, tukagenda mu nzira y'Imana, ivyo bitangura noneho kuzana ivyamwa bibereye. Ivyo vyamwa bikigaragaza. Rero ivyo bigaragaza ko tuba dutanguye kubaho nk'abantu bakuze mu bwami bw'Imana. Niho tuba dutanguye kumenya no gushira mu ngiro ubugombe bw'Imana, no kumenya Imana neza. Ukumenya Imana kukiyongera buri munsi buri munsi.
ushobora kuvuga uti ndazi Imana, ego ubutsi bwa kabiri ubuzi Imana, ariko uko ugenda uragendana nayo urushiza kuyimenya gusumba. Rero ntuba urayimenya gose kuryo rukwiye, kuko nubundi uzoyimenya umunsi umwe aho tuzohishurirwa mu bwami bwayo. Rero ko tugenda turunguka ubwenge niko tugenda turayitahura buke buke, umunsi ku munsi ukamenya, umunsi ku munsi ugatahura, ukuyimenya kugakura, ubwenge bwo kwitahura bugakura. Muri ico gihe rero uba uriko urakura, uba wemerera urukundo rwayo ngo rukuzure kandi rushike ku bandi. Iyo rero twuzuye ubwenge bw'Imana, hari ikindi kintu gikurikira, no gukomezwa no kuzuzwa inkomezi, no kuzuzwa inguvu, nk'uko ubushobozi n'icubahiro cayo biri. Rero ubwiza bwayo buratwuzura, tukihangana, tukuzura ukwihangana. Rero uko kwihangana kuradushoboza. Iyo uri mu burongozi ukamenya ubugombe bw'Imana, ukuzura mpwemu w'Imana n'ubwenge bwiwe, ukagendagenda uhimbara Imana uyitunganiye, wama ivyamwa, ukuzura ukumenya kw'Imana, ntihazobura n'abakurwanya. Igihe rero turi abarongozi tukagenda duhura n'ibiturwanya, ugasanga nka wa musore nababwiye mu ishengero bamugoye bakamugerageza. Muri ico gihe rero bene ivyo biba ari biriko biratugora. Rero birasabwa ko twigenzura kugira ngo tumenye ko dukwiye guhagarara mu bihe nk'ivyo, kugira ngo mu bihe nk'ivyo ntidusange twateshutse, ahubwo tubandanye mu kuyimenya no kuyitahura, mu kwihangana no kwizigira. Duteza no kwihangana, duteza guhagarara dushikamye mu bihe nk'ivyo bigoye. Uwo ni wa mubatiziro w'umuriro uba uriko uradutyorora rwose, kuko Imana ikoresha ibihe duciyemwo kugira ngo iduhindure mu burongozi Imana yaduhaye, kugira ngo dushobore kuyimenya rwose, tumenye ubugombe bwayo, tumenye ubwenge bwayo, bidukuze. Rero muri ico gihe ushobora kuvuga uti nabikoze neza. Hari aho rero usanga bariko baraduhariza ko twakoze nabi, ariko tukuzura ukwihangana kugira ngo tugume turi nk'uko Imana igomba. None ubona gute ushobora kuronka umunezero gute mu bihe nk'ivyo uriko urahura n'ibikugora? Ni ukwizigira Imana no gushimira Imana yo yakugize umwizigirwa, ikaguha kuyikorera, ikaguha kuba umuragwa wayo. Paulo rero arasenga, kandi iki ni ikintu tugomba kwiyumvira ko kenshi na kenshi, kugira ngo iryo sengesho turisenge kenshi, twakire ubushobozi bw'Imana budushoboza gutera imbere mu vyo idufitiye, mu vyo yaduteguriye. Aho rero niho uba uvuye mu rugero rwo kuba umwana muto avuga ati aba, ugiye mu kigero c'umwana kuzashobora kuvuga ati data, kuko uba uri kurongereza ubwenge bwo kumenya Imana, kuyitahura neza. Niwayitahura rero uba uri kuratahura n'urukundo rwayo, ukabaho ubuzima buyinezera, ukabaho ubuzima bwo gukunda Imana rwose no gukunda bagenzi bawe nk'uko Imana igukunda. Mu gihe turiko turaheraheza rero, Imana data akorana n'umwana, ariko kandi agakorana n'abana bakuze. Burya umuvyeyi ntashaka kureka abana ngo bikorane bonyene naho baba bamaze gukura rwose. Umuvyeyi aguma akorana n'abana, nk'uko twabibonye mu kigwa caheze. Aba yiteguriye guhereza ubwenge, kwigisha ubwenge n'impanuro no gutera intege abana naho baba bakuze, muga atari kubakoresha ivyo yifuza gusa. Umuvyeyi rero agomba gukorana n'abana. Rero ubu bugenzi hagati y'umuvyeyi n'abana burakenewe cane. Baba bagenzi gose, hamwe bagakorera ibintu hamwe. Igihe rero bakorera ibintu hamwe, hari igicapo tubona ngaha muri Yohana igice ca 14 umurongo w'10, aho Yesu yavuze ati
ni jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe ashobora gushika kuri data atanciyeko. ni inzira. Muri iki cyanditswe rero ntihavuga ngo ni inzira itujana mu ijuru. Sinanka ijuru, simarira ko ijuru ribaho, ariko ngomba kuvuga urugendo rudushikana kwa data. Yesu rero ni inzira idushikana kwa data, nta n'umwe ashobora gushika kwa data atamuciyeko. Rero yariko arishura abigishwa bari bamaje ngo twereke data bizoba bikwiye. Ashabwira ati none igihe twabanye hose ntabwo munzi, umbonye abonye data. Filipo rero nibaza ko ariko aravuga ati erega wewe ndakuzi, nakonye ikora ibitangaza, twarabanye igihe kirekire. Yesu aravuga ati oyaye ntunzi. Iyo barunzi ntiwari kuvuga ngo nyereka data, bigaragaza yuko utigeze umbona. Wamye undaba ariko vy'ukuri ntiwigeze umenya, kuko iyo umenya uba waramenye na data. Rero yagomba kuvuga ati ntabwo ari jewe nkora igikorwa, ahubwo data wo muri jewe niwe akora igikorwa. Umviriza ico bigomba kuvuga. Data ntiyahevye umwana, ahubwo data yagumanye n'umwana kandi bagakorana neza. Niyo mpamvu rero Yesu yavuga ati umbonye ndiko ndakora, burya ni data bariko arakora. Rero si je mba ariko ndakora, ahubwo data aba muri jewe. Ubuzima mubona muri jewe ni ubwa data, ni ubwa data. Data rero niwe akorera muri jewe. Rero uku niko rero data akorana n'abana bakuze. Twebwe rero tumaze kuba abana bakuze, dushitse ku rugero rwo gukurikira mpwemu yera. Iyo dukuze tuba tugeze ku rugero rwo kumvira umuvyeyi ari we data. Niho rya jambo rivuga ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana, nibo bakuze bashobora kurongorwa na mpwemu yera. Muri ubu buryo rero ubuzima buruzura cane, buragaragara buvuye kuri data. Data ahereza ubuzima abana, abana nabo bagahebera ubuzima data, kuko bakorana. Mu gihe rero umwana ariko arakura rero, muri ico gihe data arashemagiza umwana canke akuzuza ukukayangana umwana nawe agahezagira se, akazana icubahiro kuri se wiwe. Yesu yavuze ati data shemagiza umwana wawe kugira ngo umwana nawe agushemagize. Uko niko bigenda. Data ashemagiza umwana nawe agashemagiza data. Rero Yesu yavuze ati data wahaye ubugingo niwe atanga ubugingo, kandi n'umwana nawe aratanga ubugingo. Abakiriye umwana bose baba bakiriye ubugingo. Ati ntaco nkora ntagihawe na data kugira ngo data ashemagizwe. Rero data arashemagiza umwana agashemagiza data. Rero umuntu arongora nk'umuvyeyi ntabwo akora kugira ngo ashike ku byo yifuza, ahubwo akora kugira ngo ashike mu kwagura ubwami bw'Imana nk'uko twabivuze. Abana bakuze rero bagura ubwami bw'Imana. Abikorinto ba mbere igice ca 15:44 dukora kugira ngo ubwami bw'Imana tubwagure. Reka dusenge. Data turagushimiye kubw'ubuntu bwawe utugirira. Turagushimira yuko uduha amajambo ya kandi kugira ngo udushoboze gutanga amajambo yawe. Turagusavye rero kugira ngo ushize ukorera mu mitima yabo waduhamagariye kugira ngo tubarongore, tubakure mu bwana, tubashikane kuba abantu bakuze. Abo waduhamagariye kandi kugira ngo baturongore, naho nyene udushoboze kugira ngo tubakurikire nk'uko Yesu yagukurikiye. Mana, utwigishe kuba abantu bakuze mu izina rya Yesu. Amen.